ko muri Story Company ni nkuru y'ubuzima bw'abantu benshi bagiye hamwe mu kwigana ibyo baciyemo bituma cyo twubaka kino kintu cyo twitwa Story Company. Mbega uwo mugambi nawe yumviriye gute? Umugambi twihoreje dusanga ugwaruka rwinshi ntirugira akazi bituma twiyumvira ingene twashaka guhereza akazi no guhereza imyuga ugwaruka kugira ngo gwiteze imbere. Mbega mufise ihangiro iyahe muri Story Company mbono ya kazoza ya 2040-2060? Muri Story Company twubakiye ku mbono kazoza ya 2040-2060 naco gituma ikivugo cyacu ari twese ku kazi. No kuvuga ko imbono kazoza nishobora kubaho abantu batari ku kazi, tuteza twese kuba turi mu buzi, umuntu wese kuba ari mu kazi hama tugira iterambere dushaka kubona kazoza twese hamwe. Mbega muri Story Company hari Story Water na Story Tangawizi na Desinfecta gusa? Muri Story Company turafise Story Water, Story Tangawizi, Story Sanitize, turafise amavuta turaja kuyabereka, turafise body lotion, body care lotion yisiga abantu bose umuryango wose. Ego hari byinshi, turafise mayonnaise, turafise ibintu byinshi byo kuri tuzogomba gushira habona hama abakunzi bacu baziba bikonsoma. Jewe ndisabiye muzome mayonnaise mbwira nivyibuhire mbashe kugira amagara meza muri Story. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Reka tubandanye tubana nabo, murabona n'ibindi dufite bishasha gusa aujourd'hui. Ciao. Hello guys, mumeze neza? So ni Carlene Alou, comme d'habitude d'émission Story bamenye usumeno maso y'inyana. So guys, mumadimisi mubona yuko jewe ngino misi n'amazi ya Story Company. Ariko uyu munsi rero ndafite bishasha, ndabazaniye umuboss Story Company, nywa amazi ya Story Water, nkanywa Story Tangawizi, ubu rero na Desinfecta dufise iri muri Story murakabona ko gatesa gasa neza. Icambere na mbere muko tubandanye kwanza kuvuga, reka tubanze kwanda tumwakire umuboss wa Story Company abanze kwanza yidondore aramutse n'abakunzi bari Carlene Alou. Mara cyane turabaramukije abakunzi ba Story Company n'abakunzi bari Carlene Alou. Ego akazina kanyu ku batabazi? Izina ku batabazi yitwa Mugendereza Jean Dod. Ego mukora iki muri Story Company? Story Company nsanzwe ndi directeur general wa Story Company. Ego merci beaucoup. Nkaba narifise utubazo duke abantu benshi bagerageje kuza barambaza, nanje narifise n'amatsiko yazo. Mu majambo make wodusigurira Story Company ni iki? Story Company ni ukuvuga ko ikintu cyose kigira inkuru. Ni ukuvuga ko muri Story Company ni inkuru y'ubuzima bw'abantu benshi bagiye hamwe mu kwigana ibyo baciyemo bituma cyo twubaka kino kintu cyo twitwa Story Company. Mbega uwo mugambi nawe yumviriye gute? Umugambi twihoreje dusanga ugwaruka rwinshi ntirugira akazi bituma twiyumvira ingene twashaka guhereza akazi no guhereza imyuga ugwaruka kugira ngo gwiteze imbere. Mbega mufise ihangiro iyahe muri Story Company mbono ya kazoza ya 2040-2060? Muri Story Company twubakiye ku mbono kazoza ya 2040-2060 naco gituma ikivugo cyacu ari twese ku kazi. No kuvuga ko imbono kazoza nishobora kubaho abantu batari ku kazi, tuteza twese kuba turi mu buzi,
umuntu wari wese kuba ari mu kazi hama tugira iterambere ushe kubona kazoza twese hamwe. Mbega muri Story Company hari Story Water na Story Tangawizi na desinfecta gusa? Muri Story Company turafise Story Water, Story Tangawizi, Story Sanitize, turafise amavuta turaja kuyabereka, turafise body lotion, body care lotion yisiga abantu bose umuryango wose. Ego hari byinshi, turafise mayonnaise, turafise ibintu byinshi byo kuri tuzogomba gushira habona hama abakunzi bacu baziba bikonsoma. Jewe ndisabiye muzome mayonnaise mbwira ni vyibuhire mbashe kugira amagara meza muri Story. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Reka tubandanye tubana nabo, murabona n'ibindi dufite bishasha gusa aujourd'hui. Ciao. Hello my people, mumeze neza. So my guys, twebwe tuko turaduga mu ntara ya Bubanza, aha tugeze ni aha ni ku basha tugeze ni ku Muzinda, tugeze ku Muzinda. Kandi none kameraman ku Muzinda. Erekana situation ku Muzinda kameraman. Aha tugeze ni ku Muzinda, murahabona. Ni sawa. Yo. So najya kubitera kwa Buyengero muri batatu. Kumwe na Karene Alu. Yes. Hello? Karene Alu. Udasa paki inzoga nyinshi ajanye kwa wanda kwa tukinka Karene Alu. Yes. Oya ngo kubitaro. Amajyani y'icyo kubitaro kwabuyenge. Ugera uje kuri baramuzi ko habamo amajyani ibinogo mwihangane. Kuvanye naho tuko turaja. Hari ibiza kwikoma. Okay. Soneri Karene Alu, comme d'habitude Miss Marcel Gwamini no maso y'inyana. Maso y'inyana. Turamutse abarundi bose ko badukurikirana ndetse n'abanyarwanda n'abakenya n'abuganda bose n'abatanzania bose. Wowe turagira subscribe, kubwira subscribe, like, share na comment. Twakunda cyane. So tugiye mu bikorwa bya Societe Story Company. Hari Societe Story Company ushobora kuyibwira kwanza abarundi. Societe Story Company irereye ibiki kugira ngo mbere ko tugira ibiganiro nyinshi n'ababanza bayimenye. Icyambere na mbere Story Company iri mu zone yose, iri mu mazone menshi, amwe mu mazone ariko menshi. Icya kabiri ikaba iri mu ntara zitandukanye, ikaba ikora amazi, akaba yitwa Story Water. Hakaba hari na Story Tangawizi, bagakora na mayonnaise, pilipili, amavuta, family care, lotion. So guys, ni ibintu rero biko bira trendinga cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego na indi company musanze Water Story Company aryoshe vraiment. Araryoshe. Utarereza amazi ya Story Company. Ni amazi premièrement atuzuzinda no bushonje, na amazi meza aryoshe kunywa. Naho ushonje ntizuzinda ariko amaranyo tuyashirira abanyabubanza nabo barano bumvise kuko ko tuze turayabana wewe ifasha yarondera kugira muri commentaire harimo akanimero kwanza na nimero muraza kuyibona musanzwe muyizi toujours ndayitanga ushaka kumbwira ati turakeneye amazi ya Story Water canke Story Tangawizi canke amavuta canke kurangura canke mayonnaise, amasabuni, amapiripiri bitandukanye nyine yose n'amadesinfecta. Abantu badakunda gukaraba, badakunda gukora mu mazi ariko desinfecta nazo zirahari. So Story Company rero muri rusange ivuga bakoze wowe ukikabote ngogi ingufu manaje mbanze mu amazi. Icambere Story Water ndayiha Story Company nako ndavuga Story Water ko amazi araryoshe cyane. Story Company irimo ingufu nyinshi cyambere, irimo imitahe myinshi, niko nabivuga ko abarundi bakunda igihugu, abarundi bakoteza imbere igihugu cyacu kuko urenze uzana company mu Burundi bwacu kandi uri umurundi ushaka ko igihugu cyacu gitera imbere. Bakabijya rero bahaye akazi abantu abajene benshi, harimo
n'abajene benshi ugasanga wowe inote yawe uri kuyibika mu nzu bakajana mu industry bakajana mu bihugu byo hanze kandi aho bajanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi cacu kuko natwe tuba dukeneye gutera imbere igihugu cyacu amakampani amwe avugwa mu bihugu bitandukanye urabona hari imiceri ateka kwanza Burundi turabona irashosha abantu bakora kurakenye mu Burundi babi bigazi amavuta twe dushanje amavuta ari hose n'ibigazi biriya n'ibigazi urabona aho yego kungaza yego kungaza ntibigera ibigazi murazi ikivamo ibigazi bivamo amavuta sivyo urabona wose n'umuceri wumva nk'umunyagihugu abangaha ntuzomubwira ngo Burundi burakenye oya ivyo nabitahura vyumva ku matwi mu bisanzwe aya mazu yose bari mu bigazi birabe Burundi nijya nawe perezida yabivuze umukuru w'igihugu ati igiti ni igihugu c'amata n'ubuka benshi murabipinga igihugu ni mukabipinga abantu bose ari byo kugera abana ibigori yes ndabibona bro ibigori ni ibigori kwafite abantu bubaka mu njya twebwe n'injya turagendana amasombe ingwati byose birahari iyo umuntu amaze rero kurya abakenera kwisiga utuvuta kugira ngo ase neza niyo mpamvu kampani yaciye gitegura kandi yari no ku murima akaza aratwara n'amazi yo kunywa avuye yateramiye ahantu akacamo siteriko bawizi ego hari ahantu umuceri hariya hajya bahurira baranikiye umuceri bakanahahurira niho hari imashini basi yo guhura yo gusya umuceri bijya nawe ikindi kintu rero story company ikora agiye gutanga amadiplome ko gwaruka yigishije yigishije gukora amazi yigishije gukora amara amastori tangawizi yigishije desinfecta urabona ajya modoka iri imbere nimwe abantu bagiye mu bikorwa kamera bari urayibona neza ntiyaboneka neza hanzuka kameramani wacu we mu gukamera si ikibazo iruko urayibona hose ni nuzenya vraiment n'ibintu biryoshye so ari rero kugira uhitemo nka brand ambassador wa story company kubera iki bahisemo wewe tuzi hari aba influencer benshi mu Burundi bagahitamo wewe akabijya office icambere na mbere navuga no kujewe vraiment sukwiyemera ariko umuntu avuga uko ari kandi akavugwa uko ari ni nayo mpamvu banampisemo ko ndi umwizigirwa ndi serieuse mu kazi mu kazi basimba ndi mu kazi hageze blague mba ndi muri blague ariko ikintu bankundiye ni uko iyo mba ndiko ndakora akazi mba ndi mu kazi vraiment mba ndi serious muri byo kandi navuga yuko abagerageje kubaza abantu bamwe twagiye dukorana aho nagiye ngenda nsinya amakontra kuko hajya abantu benshi barabwirana aba boss baba babwirana ati burya naka ugira umusinyishe byagenze gute wabonye kora neza ego baramubwira ati ego akora neza tuba rero ni impamvu babonye visibilité yanje naguciriye mu rubuga rwawe umuntu zingahe nawe ubonye ugerageza kuyipostinga iyo wapostinze indwi zitatu abantu barenga miliyoni 2,500 barakuraba ngo we kari cyo cyatumye canke gituma ugenda wizigirwa n'abantu batandukanye ego icambere na mbere barankunda ica kabiri bagaca bagirwa ko nkashobora n'abafana aribo abakunzi banje aribo umuryango wanje hanini ndabakunda rwose kuko barafata mu mugongo mu bintu byose bakagerageza kugira ngo nanje ngume ndi link and then adu ni keke rero ubwira abantu hari abantu bari hanze bafise inoti ariko wumva badashobora kuzana imitahe yabo ngaha mu gihugu ngo bakore nka story company ni keke kintu bababwira bari hanze bareke kujana ama industry hanze cyangwa abanyamitahe bareke kujana imitahe yabo hanze bazana imitahe ngaha mu Burundi hari amakompani menshi bashaka ko mubashiramo imitahe bagakora bakabandanya n'ibindi kumbure barafise n'ibindi boba bashaka gukora ariko ko muzana imitahe mukayizana ari myinshi gukora ivyo ego so
niki kintu wamagarira waruka rutarirura canke atari story company muzi nyigisho bamaze imisi barimo abajene benshi batagira umwuga ugasanga irirwa muhira niki kintu wabwira rero abajene bataraja muri story company ngo babizi imyuga icambere na mbere reka ndababwira ati mwaratanze kuko murabona aho bagiye gutanga amadiplome kubazi guhingura amavuta mayoneze amapiripiri amastori fungus nako story tangawizi na story water era aba naguciriye mu kameramani ushaka kwerekana hari aba bantu bubatse mu muceri umutare mu matraje umutara acumuka asanga abantu urabona hariya hari umuceri amazu ari mu muceri yego aragiye neza warijya nawe yes bone bawukwibana badaye kugira ngo batorekana abantu bibaza ko mu Burundi atari guca batanunuke oya vraiment mu gihugu ni igihugu cy'amatanuki uravuga abajene rero abajene rero babasaba yuko babona ko abambere bose amadiplome je ne sais pas abambere kuko kuri jewe basinye contrat n'abambere kuri jewe reka mvuge ati murabona abandi ko baronse amadiplome ndazi ko bagiye kwakira n'abandi nobahimiriza kuza ari bashi muri story company ko story company irakora neza story company ihungura ibintu byinshi namwe bubwanyu navuga gute ntibazogaya ego baza ko hari icyo wibagiye wo gushaka gushikiriza cyane oya ibindi turacababwira kuko turashaka kumwe namwe baza kwereka ibintu tugiye ubu two turaduga two tugenda ibubanza natwe utaragira subscribe share na comment twandanye bikora kugira ngo twandanye tubaha urubuga kuri urubuga twandanye tubaha amakuru yizewe bameze neza cyane tuze turacyari ku mpanda ego turifuza ibubanza abona hariya hose ibigazi abona ninya nawe kameramani kagira neza cyane hariya bariko bararima ahantu uva mu imodoka araca ngenda yajya nka n'ibituka agenda ndajya ego yego